Happy. Bisobanura ko umuntu yaje kundaba ari we mwabonanye. Cyane gose. Niwe yihuse kubivuga. Ariko je nta nubwo wenda navyitayeho. Mama, papa si papa. Paki. Kuva umuntu abayeho yamye arondera ahaba kugira yikingire imvura, izuba, eka n'ibikoko byo mutera sinziriye. Mu ntango yifashisha ibiti canke insenga z'amabuye. Amaze guca ubwenge yubatse akazu k'ubwatsi ariko kahavuye kaba akazu k'ivyondo, mu nyuma nyavyondo hakavamwo amatafari. Ibisakazo nivyo vyabaye inkinzo nyamukuru y'ikiremwa muntu. Uko ibihe vyagenda niko umuntu yatera imbere mu mibereho agashishikara kurondera uburaro bwiza kandi bukingiye. Uyu munsi iryo terambere rirabandanya. Superbat ngiyihingurira Superbat gahani wacu rikora ibikoresho byo kubaka amabati BG32 akomeye ramba y'imigongo ihagaze neza yinjiranamwo ituma hasakagwa hanini. BG28 n'amabati meza aba mu mabara n'amaforoma umukiriya yifuza. Imisumari ikomeye ku buringanire bwose eka na wa undi wa gatatu atahandi wo usanga atari muri Superbat. Ivyo byose bikaba bihingurwa mu buhinga mpuzamakungu bigatuma byemegwa n'ikigo BBN eka n'ibigo bitandukanye mu karere. Mu ntumbero yo korohereza abanywanyi mu kubaho umwaka mushasha, Superbat yagabanyije ibiciro kugera ku bice birenga 12. Superbat iri mu gihugu cyose cy'u Burundi. Hamagara kuri 69 310 310 canke 68 320 320. Superbat yaganuye. Superbat inkingi y'ubuzima. Urishimye cyane gose. Ukunda gucira inzira nziza ariko kwiza kuri umwana wawe. Iriko ukaba ugikoresherezako mu kwikubita kuko utari umuvyeyi mwiza ku mwana wawe. Paki. Soka ndagusigurire mwana ibi bintu mvise umugore yavuze. Uko yabikubwiye siko nashaka kubimenya Paki. Mvise ukundi kuntu nabikubwira kandi ukanahura mukobwa wanje ndakwinginze. Paki. Ugurura. Pakita. Ndazi ukuri umwana. Ariko ntihari bwagere kumenya ukuri. Ndagusabye. Reka kwiyugarana. Pakita. Ndemeye kuvuga byose. Ndabikubwira. Pakita ugurura Paki. Mabuja, ni biki? Chiza. Hamagara Pakita yugurure. Ibyo ashaka kuvuga byose, ibyo ashaka kumenya ndabimubwira. Byose nta na kimwe ndamuhisha. Ariko ntagumeye yugaranye. Pakita. Oh, Pakita yari surprise.
bari baguteguriye urazi iyi surprise bayiteguye imyaka irenga 10 urumva Pakita mabuja sinakubwiye nimwatangura kubigira ngako azokwibaza ko biri seriye erega Pakita si seriye ugurura si seriye Pakita kandi yibaza ngo ni seriye si seriye nagakino bariko baragukina kugira barabukuntu kwifata ko baba wakuze Pakita mabuja canke yapfuye Pakita Chiza mpamagara basi mfume numva ko komeye cyonyene mabuja usanga ari karamedita Pakita nyitaba Paki ugurura Pakita ntabwo ari seri ntabwo biri seri yumvise pia bivuze none nibyo bijya gatari ibyo seri nababwiye yuko nimwatangura kuza murayivuga ngaha Pakita kazobifata seri raba mabu ihorere mabuja yihoze ihorere mabuja ihorere mabuja oya mwihoze Pakita ndiyokugurura Pakita nyoka ngira yiyahure birakusha mabuja oya mabuja tuza mabuja Pakita vuga mabuja tuza Pakita nyitaba nani wo kwitaba nyoka ariko Nana. Nana, nanje gusaba imbabazi. Umbabarire ku bintu byose nkorera cyane nakubwiye bitakunezerera. Nibyo uri umwana ushobora kuba utabyumva cyangwa ukabitahura ukundi kuntu. Ugomba kumenya ko ndi mama wawe kandi ndagukunda cyane. Nana ndazi nawe umuntu mukuru kandi uri umwana uciye ubwenge. Ibaze nka rya jambo wavugiye mu nzu nk'umugabo wanje aryumva ugasanga ntavyakiriye neza gacha twirukana je nawe twacha tuja hehe mwibarabara iyo ibi waguye no hazi nana nukuri ndakwingenze pe ujye musi nakubwiye nabi uranarira nanje numva ku mutima ndatunuye ariko nakundi nari kubigenza ugomba kumenya yuko ibintu byose nkora nyeneye kukura kuko nkwifuriza ibyiza gusa. Ikindi shaka nuko je nawe tubaha amahoro. Ndakwingize mwana wanje. Ntuzigere ufata ibintu ko bitari. Kandi rega burya ikindi kintu womenya. Ubuzima ubayemo si buzohoramo. Hazogera igihe cyanyacu Imana yaduteguriye
nawe usanga uvuye muri ibi ubeho nk'abandi bana wishimye kandi wishimiye ubuzima. Ndakwinginze mwana wanje ntukantangure uko ibintu bitari, ku bintu byabaye urya munsi n'ibindi byose n'abantu ntibuka. Nanje kubisabira imbabazi. Mama je ndabitahura kuko bibi yarambwiye inkuru y'ubuzima bwawe. Haciye igihe kingana gutuyize Kuva igihe nza kuba ngaha ukambwira yuko nzoza kuhaba nk'umukozi byarambabaje cyane. Naciye ngenda kumubaza bibi arambwira inkuru y'ubuzima bwawe bwose. Nana ushatse kumbwira ko wagiye kuraba bibi wawe mugasho? Mba mwana wanje nkwisabira ikintu ndakwinginze, ibyo bintu umugabo wanje ntazigera bimenya. Isezeranya ko utazigira nawe mubimubwira. Mama ndagusezeranya ntabwo nzigera ndabimubwira, ariko nta cyahishije kitazoja ahagaragara. Goge uraza nagufasha. Urabona ingene twenze bikeza yawe ndabizi nyine ibaza ubizi je nabizi Nawe ushikarera hariya byarasinje cyakwirugisha. oya bijya bintu byo kugumuryanye sibyo kwega buriya bwose. Ma fille. Ma fille. Ma fille. Ma fille. Niki, hawaii. Mbwira, hawaii. Wakati mwana. Mbwira, hawaii. Rujya rugari rwavuze ngo we nuri papa wanje. What? Paki. Bakora ukinisha. Sivyo, none Pakita. Ntuzi ko umwana wanje. Sivyo. Ntuzi ko umwana wanje. None hari undi muntu azavuga ko je ntari papa. Ni mama wawe kubwiye. Rero baragora sivyo. Sawa, wacha mu cyumba ndaje. Ndaje mwana. Happy! 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 Ndi hano mugabo wacu. Bikora amagara mugabo wacu. Happy. Ubwa mbere wankwitiye umwana ndahora. Ubu nawe hageze kuri etape umubwira ko je ntari se wiwe. Je nariko mbwira mama wiwe abwiza umwana ukuri ko afise uwundi papa atari wewe. Pakita caravyumva kandi vyavuye kuri kujya kuntu Pakita atarezwe neza atera yumviriza ibintu by'abantu bakuze. Happy. Umvire mu rugo ubu nyene. Nimba uvuga ko Pakita atari umwana wanje. Ndamureze imyaka 8. Wowe uri ndaya. Uravyibuka neza aho twahuriye. Nimba utazi igiti cy'abagabo mwaryamanye nawe. Icoza kinyemeza yuko wiyundi ufise ari umwana wanje. Co bikiye. Ego ndagutahurije kuravuga. Ndi ndaya. Ariko nagenda kubwire Gariyoni. Nta muntu n'umwe agenda muri burya buraya. Ngo nuko afise ingeso mbi ngo nuko ari ndaya koko. Aba afise icyayi muteye.
ariko kuri wewe ntabwo nabaye indaya. Nukuri ntabwo nakwihaye kugira ngo nkore uburayi imbere yawe. Nagombye kukwiyegereza kubera igihe wari urimo. Rero kunyita indaya nukuri numva no gutahura cyane. Ariko ibi byabaye kugira ngo nze ngaha kugira ngo twirengere ingaruka z'ibyo twakoze. Ariko nimba ugomba kunyirukana nta kibazo ndagenda. Halo? Urinde? Uri he? Sondage. Happy. Nakubwiye ngo sindagusanga ngaha. Umeze neza? Cyane gose meze neza. Igihe cyari kinini. Do I know you? Bo, jewe ndakuzi. Ariko wowe sinzi kunzi. Gusa uramenya. Mu myaka 8 iheze wahuye n'umugore wanje ariko aradandaza amavoka. Ushobora kuba utakivyibuka? Okay. Uko niko twahuye n'umudamu wanje. Wihuriye n'umugore wawe? Meme kiyagiye ari umugore wanje kandi yari afise inda. Ndi bungenzi. Burya na Pakita nije namwise iryo zina. Niwabyara ntari hafi. Umwana uzomwite Pakita. Wa mugabo. Umeze neza? Cyane gose. Nitwa Abel. Hama ubwo wasiga phone yawe mu giseke ukamutelefona akaza yikuzaniye. Hama ucurayi mugabira. Ucumubwira ko wamukunze. Akibimbwira nace ndamubwira ze mubane. Kuko yari afite ikibazo umuntu kandi byasaba ko avyara kuri operation. Hama natwe tamahera twari dufise. Bo tuca dutanga igitambo cy'urukundo rwacu kugira ngo umwana wacu abeho. Koko nimba uciye ubwenge wo kwibaza uburyo ivyo bintu nabimenye. None kumva ivyo byose byabaye niyo myaka yose iheze. Sindatawe kubera ivyo byose kurabimbwiye. Bo naraganiriye na meme ngo agaruke tubana. Aravyanka kuko agukunda cyane. Rero ico nshaka ndashaka umwana wanje Pakita kugira ngo agaruke ndamwirerere. What? Naringiye. Abagore tugira ibintu byinshi tubikora tugatakaza umwanya. Ariko ndagiye. Okay.
none ko wumva wamutaye igitumye muronderere n'igiki? Sinamutaye, nabikoze kugira ngo ndamutabara, kandi ivyo ndabigushimira. Rero sinshaka ko tubishwanira. Mbo kwigarura si bibi cyangwa ugira imentanya si bibi, ubifitiye uburenganzira, ufise ingene ushaka kwitwara. Mugaye cyo nagira ndakumenyesha, igihugu cy'u Burundi kiritunganije neza, ntabwo gikoreshwa n'ibishobisho, gikoresha amategeko. Rero ivyo bintu uri kuravuga ube wavyiyumviriye neza, nimba ari ikintu uri kurasotera kindi uciyumvireko neza, kuko ivyo si ivyo gufyina, tubishira mu butungane. Umwana wanje afise imyaka 4, mbere aranayirenza. Rero aba yemerewe kubana na papa wiwe, niko amategeko avuga. Kandi ubuzima mfise bumeze neza. Rero numubeshaho neza kurusha uko wewe umubesheje. Ndashaka umwana wanje nta kindi, kandi nzomuronka. Papa, umeze neza? Princess, kwa Mungu. Se bambwiye nivyo kuri umwana wanje, kandi papa wawe yiteguye kubana nawe. Papa wanje yo ko je tawundi papa wanje gusa atari wewe? Siko amategeko abivuga, tugeze kuja kubana na so wawe. Ma princess, wihangane, naje si jewe, ndakwinginze. Urazi kuri umwana wanje, ntaco ntakoze ku bwawe, ndakwinginze rero. Oya, ndashaka kujayo, ndashaka kujayo. Ma princess, ndakwinginze umviriye, usize umwana, uzogenda neza. Ukunda mwana? Umugore mwiza, nkomeza kugushimira cyane. Kubitiga mugabo mwiza. Nyene kuba waremeye ko nzana Pakita ngaha. Erega ikikuryohera nanje kirangyohera. Kandi ikindi kintu cyanejeje kurusha ibindi
nukuntu wamishutse ukambwira ko ufise umwana. Ariko rero wewe rimwe na rimwe mpora niyumvira ku mutima wawe ufise bikansiga. Ufise umutima mwiza cyane. Come on babe. Reka kwitwara nko kumengo waciye inyuma. Erega inkuru yawe na Pakita yabayeho tutarahura. Akora ni kahise kawe kandi sinokaguhora. Ni atari gusa nyine. Umuntu aho tuvuga nyine nashobaye. Oya. Uru wanje jenyine na undi muntu washaka kubisangira. Ndenza gukora nakumenye. Ndenza gukora nakumenye. Mabuja. Chiza. Wari dukuntu wamenyereye? Wamaze kwibagira ko je ni mabuja wawe. Mabuja. Ndakufitiye urusaku. Habaye. Mabuja. Urazi ko umugabo wawe yamaze kuvumbura yuko Pakita atari umwana wiwe. Sha. Ko ntari ko ndumva usaragurika nkuko wahora. Ibi bintu ngira nivyo. Wewe wabimenye gute? Ko papa Pakita yavyumvise. Nasanze bariko barabiyagako. Na happy. Abagore tugira ibintu byinshi tubikora tugatakaza umwanya. Ariko ndagiye. Wari mukuri. Pakita si umwana wanje. Uwakabaye bavyakiriye kuva nk'ibikubarira. Ntiwari kubabara nk'uko. Mwari gutegura iki? To give up on her. Ko nta bundi buhinga. Nakinywe kenshi sinabimenya. Ariko njye nabaye ikijuju. Kuko yabimbwiye sinabitahura. Nagerageje no kwikuramo ibihe byiza twabanye na Pakita. Vyananiye. Kimwe gusa. Pakita aragukunda. Sinibaza ko zibaza umuhoya amakosa ya mama wewe. Kanatsinda umwana nihitira nk'umuryango avuka mu canke igihugu. By the way, meme bigenda gute? Yacamwishura gute? Icyo numvise yamwishuye gusa. Nuko yamusavye kuguma ngaha. Kuguma ngaha?